bakunzi ba FBTV ndabahaye ikaze ndoni ndabaramutse aho muherereye hose akaba ari bwo bwa mbere uravye ushikire FBTV twagusaba ugire subscribe like na share kugira ngo abandi batarashobora kuyikurikirana bashobora bonyene kuyikurikira hanyuma ndi kumwe no mugenzanje Vani Irakoze ndabaramukije ndakuramukije la tumeze neza ni sawa wiriwe neza sans makeup aho nusa neza meze neza cyane no meze neza yego meze neza cyane bakunzi ba FBTV turi kumwe na Vani Irakoze akaba ari umumenyesha makuru mugenzi wacu tukaba turi tuganire ku vyerekeye FBMC mu kiganiro FBMC niki Vani hari ico twunganira ku vyerekeye FBMC reka nanje mbanze ntikaze yakora twumviriza dukurikirana vraiment ndabaramukije cyane murabizi ko muri abakunzi bacu ni muri wa mbere ugiye kugravye FBTV ndagusaba ukore subscribe utange link ku bandi bantu bose sharing page yacu ni ibiganiro bizoza birafasha umwe wese mu ngo zose zigiye zitandukanye umujeune ukuze abatama n'abatamakazi na cyane abajeune surtout kuko turabizi neza ko igihugu cubakirwa gitangurwa mu mizi turabizi ko twebwe ugwaruka twe Burundi bwejo yes ibiganiro byacu ndizera neza yuko bizogira ico bimarira ugwaruka binagana ku gihugu warumbajije ngo FBMC niki FBMC ni Femido Jaba Burundi Multi Service Company ishiramwe rukemwe amashiramwe menshi agiye atandukanye menshi kandi afasha les jeunes vraiment surtout ndashobora kuvuga muri iyo migambi hariho umugambi uko ari myinshi ni gisata vraiment cagutse ushaka kwiyumva ati ibyo byose birimwo gute mugabo ndashobora kuvuga nk'umugambi wa mbere harimo Fondation Femido Jaba tubashimira bakiriho hariho gisata ca Inabudi hariho Miss Nakaranga hariho Fondation Femido Jaba Burundi TV ariyo FBTV uze harimo mu bigizwe FBMC harimo RTBB Radio Television Burundi bwiza hakabamwo CCFI hakabamwo Inabudi hakabamwo GBB hakabamwo n'ibindi byinshi cyane ariko uyu munsi tuza kuganira kuri bitatu aribyo Fondation Femido Jaba tubashimira bakiriho twongeye tuvuge kuri Miss Inakaranga turashobora kuvuga kuri encyclopédie de la musique du Burundi ego aho hahurikiyemwo ba diaspora n'abari hanze b'abaririmbyi n'abari mu Burundi entre dusanzwe tuzi yuko irishira hamwe iyi FBMC irongowe n'umugabo umwe mugabo ifatikanije n'abandi bavuga ngo umutwe umwe wigiye inama yo gusara harimo n'abandi benshi mugabo uri à la tête ni Félicien Minani Sengiyumva ari nawe novuga ayirongoye ari we fondateur wayo yifuje kwikorwa vyiwe vyose agenda arakora ayo ivyo bikorwa byose twaba dondaguriye za RTBB za encyclopédie de la musique burundaise izo mugenzi wanje abadondaguriye yifuje kubija mu kintu kimwe arico yise FBMC Femido Jaba Burundi Multi Service Company comme turabizi neza yuko aha mu Burundi sinzi ko nawe maze kwibona hari igihe umuntu atanguza ikintu mu ugasanga abantu bipfuje gufata ico kintu bacitirire bonye n'ubgawo ugasanga cyangwa umuntu hariho utuntu twinshi tugenda turumva hariho nka company runaka tukayoberwa ko ivyo bintu ari vy'umugabo umwe kandi tunashimira cyane Félicien Minani Sengiyumva plus kuko turabizi ko abantu bavuye mu Burundi abatwita aba diaspora benshi ntibakunze kugarukana amafaranga mu Burundi ntibakunze kuvuga bati reka tugende duteze imbere Burundi plus uzana akazi mu Burundi plus abajone benshi baronka ubuzi bagiye butandukanye kandi twabyonse ko ari multi service company ni harimo ama service menshi agiye atandukanye ni ukugira ngo kumbure uko atandukanye abajene bashoboye bitandukanye aribo bazoja muri ayo mantuze ya muri ayo ma service nyene par exemple aba journaliste abatanzi nkuko tugenda turavyumva ari mpamvu tugira tubasigurire umugambo umwe ukuntu meze nibaza gushaka kunyunganirwa kibazo ndafise akabazo nshaka kubaza Vani ahantu mubaye reka dusangure kuri Miss Inakaranga ahantu mubaye warigeze canke kuba uba ahantu hari abakobwa babato ego mu ntara ya Muyinga
nanjye narizi bururi impande y'ahantu hari abatwa bitwa ku Gikoma ego narahabaye ariko mwarabona ukuntu abakobwa b'abatwa bari traité bon tureke n'abakobwa b'abatwa umutwa wese n'umuntu twakunze twumva umengo n'umuntu ari ku ruhande donc mengo nabantu babumba mengo nabantu batuzana izo mbabura ziga duteka ko mengo nyine nabantu keshi ntibakunze kuba no mu gisagara wumvise nk'umuntu arongoye turabiza hari umudamu ari mu nzego umutwakazi wumvise nk'umuntu arongoye ari umutwe uvuga ati byagenze gute hari ukuntu runaka rero societe yacu twebwe abarundi n'abarundikazi bashobora kwifatira umuntu runaka bakamuha irindi shusho ugacume ngo abantu bava mu bwoko bw'abatwa hari ikintu batagomba gushikako hari ikintu batagomba hariho ama level batagomba kujako yes nibaza yuko nka jewe vraiment ku myaka nari mfise guhera 2018 naho natanguye kumva kumutwa ashaka kuja mu misi tumenyereye abamisi mu ma competition yose agiye n'abantu baba ari élancé abantu baba bagororotse abantu baba bari bato abantu babaciye ubwenge abantu baba bari capable yo kwexprima amantuze yabo bazi kwexprima imbere y'abantu ni byari bigoye kumva kumwigeme ava mu bwoko bw'abatwa agiye kwitoza ngo muri Miss nibaza rero yuko ariyo mpamvu kandi edayo nuko nyene niyo mpamvu Femi yafashe avuga ati why not aba bantu batagiye abantu baciye ubwenge Ego cyane guys twanga tunamenyesha yuko Miss Inakaranga ni bajejwe gufasha abakobwa b'abatwa nkuko mubizi muri c'était en 2020 genre uyu Miss batoye genre en 2023 Miss Rekitricia Uwera ariko yaratanguye kandi afasha Miss Neila Mutoni w'Imana muri 2020 aho yitoje nka Miss Inakaranga sinzi ko abantu benshi ko badukurikirana bibuka iyo competition ni competition yavugishije abantu benshi bavuga ati uyu muntu gutazotogwa et pour le moment n'umuntu aseruka no muri uyu le 8 mars yarahawe agashimwe na nyene cubera umukuru w'igihugu n'umuntu no mu nzego azwi rero gacu usanga umuntu twase kumufasha canke umuntu abo bose babishoboye umuntu yanse gufashwa kuva mu mizi kuva kera mugabo amaze kuboneka hejuru abantu bagaca batangura bose kumwitirira ngo cyane baca batangura kuvuga ati yarabikwiriye kandi ubwa mbere tutabona yuko ivyo bintu umuntu yarabikwiriye yes novuga yuko ni Miss Inakaranga yafashije na bakurikiranye ikiganiro caciye ko imbere cha Miss Inakaranga nyene nabisiguye vyimbitse ingene yavutse no yitanguje nyene Minani Félicien Nsengiyumva nayivuze nawe yagira afasha naho ubunye iri kuyagerageza gufasha kandi ni gisata kije caje gufasha umwigeme wese ava mu bwoko bw'abatwa kandi turabona ahantu bibagejeje Neila nayivuze yuko muri yaje gutagenda muri Tanzania muri kwiga mu ma formation ya droit de l'homme ivyo byose ni biduza umwana w'umwigeme tuma two turayivuga mu Burundi bisaba gufashanya uburundi si jewe uburundi si wowe Latifa uburundi si wari kwadukurikirana uburundi nuwo wese aba mu gihugu yibarutswe n'uburundi turatse no kuvuga bagiye abakobwa batwakazi kandi natera muri Miss gusa no mu ma activité yose ego bana abakobwa usanga bikengera hari ugushaka kuja bakavuga ati none hawo ni bufi nzoshobora kubitahura abaje bameze gucana kuri yana kuri rero deja harinze haboneka ikintu gifasha bari abana b'abakobwa batwakazi akaba proud akumva yuko avyishimiye kubijamo kiba ari ikintu gikomeye cyane gose kugira ngo bumve yuko nabo nyine ari abantu bandi bakisanta à l'aise mu gihe bagenda bo nyene mu bya Miss. Yes. Deje izo nguvu agira buryo kugira ngo witoze muri Miss. Ikintu gikomeye ati. Ikintu gikomeye cyane. Ufise confidence ugiye tumenyere ko Miss ubwiza. Aho ubwiza ntiburabwa ku physique gusa. Hariho n'ubwiza bwo mu mutwe. Bamwe mubwira ngo kugira ngo umusirimu nuko intellectuel. Since ko bibuka muri 2022 muri 2022 igihe batora Miss Stemiski hari Miss yatowe genre haraba background nyinshi bavuga ati uyu Miss ntarabikwiriye gutorwa deja si muremure si mwiza nta genre aravyibushe ntaki mugabo yari
sugize speech imeze neza cyane gose tugiye mu bwenge nta numwe yari kumuja imbere n'ukuri rero nico gituma kandi rega umuntu mwiza amaso y'umuraba umuntu wa mwiza amaso y'umuraba kandi nibaza yuko vraiment iyo umwana w'umwigeme wese ahaburutse akavuga ati iki kintu ngomba kugikora ego no gushigikirwa hari umurundi yicara avuga ati wigishije umwana w'umwigeme wigishije umwana w'umuhungu uba wigishije umuntu umwe ariko wigishije umwana w'umwigeme uba wigishije uburundi bwose nibaza ko ariko batwumviza aza gutaha icyo nshatse kuvuga mugabo tugiye ango tugerageje kubibwira abariko baratwumviriza ariko badukurikirana nimba havutse umurundi umwe avuga ati yiyumvira kuri ico kintu yiyumvira ko ayo makompetisiyo yose atamwana w'umwigeme ava mu bwoko bw'abatwa yigeze abonekamo akavuga ati ngira nze guhagurutsa uyu mwana w'umwigeme abarundi benshi batigeze biyumvirako kandi tugerageje kuganira na Femi hariho bimwe yatubwiye ati hariho bamwe bamufashije benshi n'abandi batigera bavyumva bumva umengo no gutakaza umwanya bumva umengo ni ibintu bidatomoye ariko ubunye tuko turabona combien de fois bifitiye akamaro igihugu kandi urumva turi muri tugeze muri monde yaho gushigikira igitsina gore ari ikintu gikomeye cyane nimba rero kumbure Femi amaze kuba umurundi umwe avuga ati ngira nze gushigikira uwo mwana w'umwigeme nabo bakabisanta ko nimba bamaze kuboneka Neila Mutoni w'Imana hakaboneka Patricia Uwera ni ikintu gikomeye ubona ko n'abandi n'izindi generation zizoza ni kubashigikira atari uko ngo turindire ngo babanze kuja kwitara ngo tubabone atari uko Femi ngo wanje kubaserura ngo tubabone ngo amatubone kubashigikira no gushigikira no ndetse no muri abo baja kwitoza muri Miss n'uwo mwana w'umwigeme wese ashize waciwe hanze kamushigikira mu buryo bwiwe yego cyane gose kandi twongera dusaba abandi bakobwa babatwa kugira kumva yuko nabo nyene barashoboye kubera iki batomera nka Neila kubera iki batomera nka Patricia hagiye bashitse nabo nyene boshobora kuhashika ni kumva gusa yuko nabo nyene wihaye yuko uri umukobwa kandi urabishoboye kandi byo kubera ushitse uzoze bagufashe kuri Miss nakahanga ntibinuba kandi noneho lati uretse no kutabinuba gusa nuko Miss nakaranga itaribwiye no uwo mwana w'umwigeme kuko turabizi ko twese turi abantu umuntu adatahura ko twambaye umubiri umuntu sinzi ngira ngo bakwisiya wenyene ngira ngo niwe yiremye sivyo nabo hagati yabo mbega barashigikirana mbega nimba babonye umwana w'umwigeme avuye mu bwoko bw'abatwa agiye kwitoza abo bandi bava mu bwoko bw'abatwa baramushigikira mubwiye ati va de l'avant nimba twama tuvuga ngo duteze imbere igitsina gore twebwe answa hagati yacu abagore turashigikirana ico ni ikintu tugomba naco nyene Femi ashaka kuzana umugambi wa Miss nakaranga mugabo ugasanga naje agiye kwitoza ariko mugenzi wanje Latifa mbwiye ati ivyo bintu kabisa kasa tikasije nibiba ikubereye ugasanga bimbujije inguvu yes nibaza ko vraiment kuri iki kijanye na Miss nakaranga byanka byakunda twavyemera twareka bije gushigikira umwana w'umukobwa kandi noneho byaranatanguye kuko turabona iyo bageze Patricia afise umugambi wiwe ari we na presence muri Miss Burundi ubu ariko ararangura amaze gutangura kandi urumva plus ndonka akazi plus mpakazi abandi kugira ngo duteze imbere igihugu cacu Fantame ku mugambi ugira kabiri ari wo Fondation Femi de Jaba tubashimire bakiriho Fondation Femi de Jaba tubashimire bakiriho umugambi umugambi wo gushimira abantu kuvyo bakoze bagihari kuko tugiye kuraba ku mpanda Miss yose bagiye guhamba umuntu bamushimira mugihe yapfuye bakavuga ati uyu muntu yarakoze ibi nibi bakamushimira mu buryo atakivyumva butagihari rero Fondation Femi de Jaba tubashimire bakiriho waje kugira ngo ushimire abantu bagihari babone ko hari abantu baryoherewe ibintu bakoze bagihari kandi kugira bashobora no kuronka n'inguvu zo kubandanya bakora ibindi bintu yego sinzi ko bashaka kugira sinzi ko maze kubona lati urashobora gukora akantu keza nkabona ko wakoze igikorwa ciza bikanana kubwira nti felicitation bikananira kwa Patricia igikorwa cawe kubera ko niyumvira ngo bazocabona umengo ndi down azocabona umengo ndagize burya iyo wankuhajije umuntu niyo umukoresha wese abwiye umukozi wiwe ngo wankoreye neza umukozi abandanya akora akazi neza umukozi ntabebwa n'impembo gusa abebwa kandi no kubwirwa ati merci wakoze neza hariho n'akandi gafantu urenzako
ku mukozi yakoze neza kugira ngo umwankuhaje. Rero nibaza yuko burya kugira ngo uyu mugambi wa Femido Jaba tubashimira bakiriho, nibaza abo umaze gushimira n'abantu biyumvisemo intege bakavuga bati kumbe ibikorwa byanje abarundi n'abarundikazi barabibona. Kuki twumva warutanze akararo keza, kuki twumva ko tugomba gushimira uwo muntu ariko yagiye kumanda. Burya umuntu aza akavuga ati yahora ameze ukunuku, yagize ukunuku, kuki uwo muntu atagomba kuvyumva gihari. Neza cyane. Kandi ugaca usanga n'uwo muntu niri shirahamwe iyi fondation Femido Jaba tubashimiye bakiriho, ugaca usanga Femi Felicien Minani Nsengiyumva ariko agerageza kudodora hirya no hino ababwira bati muze tumumfashe tubashimire, ugasanga ntibariko baravyumva. Bamaze kuranka ako gashimwe bagaca bapresiyo umugambi ariko bimaze kuba bakabona yuko byari bikwiye gukorwa. Nivyo niko bisanzwe bimeze. Abantu benshi ntibatahura yuko ikintu ugikoreye umuntu, jewe unkoreye ikintu Vani nkakubwira ati Vani wakoze cyane merci, canke ugakora nk'ikintu nkabona nk'ikiganiro wakoze ambwa ati Vani kiriya kiganiro cawe kimeze neza gisa neza, bisigura ko ubundi munsi uzobikora ufise ingoga kandi uzokumva yuko hari abantu bakubona barakwishimiye baragihererwa ibintu yuko urakora. Nkuko wabivuze kandi birashobotse n'agafanta bakagashiramo kavuga ati why not, kubera ikintu utoshobora gushimira. Nurazi ikintu biva kolati jewe seno mu myaka mike mfise canke atari myinshi atari na mikeya ngerageje kuraba ubu umurundi wese canke twebwe abarundi benshi uraba inda yiwawe, uraba ico ukaraba ukagerageza. Hariho novuga sinzi ko nabyita ishari mugabo, hariho akantu ko kutumva ati naka yarantanze gukora iki kintu, ko yarantanze gukora iki kintu sishobora kumwaprecia, sishobora kumumwereka ko ico kintu yakoze ari ciza. Nimba ukunda Burundi, nimba ukunda Burundi wifuza ko Burundi butera imbere, ikintu wowe ntiturama n'amahasa ari ibintu usanga badahuje. Hari ikintu ndushije, ico kintu ndushije kije gufasha abandi bajone biwa bazobona ico gikorwa cawe. Umaze ukindusha kubwira nti hama kino kintu kuhaje unacanda gutera intege, guterera hari ivyo vyiyumviro, guterera hariho ayo mafaranga, byashoboka ko ibintu tubaye mu n'amafaranga, guterera hariho impamvu nyinshi zo guterera umuntu, umuterere mu buryo ushoboye. Bana kumva ngo reka ndindire amaze kwitaba Imana, reka ndindire iki. Kandi noneho ivyo bikorwa iyo Femido Jaba Burundi Femido Jaba tubashimiye bakiriho, ni benshi ahanini Femi afasha ahanini kubari mu muziki. Kubera ko tumenyereye yuko abantu b'umuziki muri system musicale kenshi usanga kumvana gusapotingana ari ibintu batavyumva, gushimirana ko akoze umuziki mwiza, ahubwo umuntu babona naka yasohoye umuziki mwiza akavuga ati arantanze kumumanura ntegerezwa. All yo kurondera mu bintu vyiza umuntu yakoze turondere ikintu ciza kirimo, ahubwo tugerageza kurondera ikintu kibi. Nk'ubu hariho n'abashaka kuba ariko haturaba ingene twambaye bageza kurondera ikintu kibi bagazabaza mu commentaire hajya Vani kandi ikintu kibi kibone. Ntibarigeze kumva bati ivyo twako turabashikiriza. Nibaza ko uyu mugambi Imana inahezagire uwawutanguje ari we Minani Felicien Nsengiyumva, kandi nibaza ko nabo bose ushigikira ushimira ko nabo bawaprecia ko biri kose. Ndibaza mu hariho tubashimiye bakiriho nigeze kujamwo muri 2019 nimba ntibeshe 2019 niho naganire na Bface araprecia avuga ati biragoye ko umuririmbyi mugenzi wacu na cyane ko tsanzwe tumenyere ko Felicien Minani Nsengiyumva nawe asanzwe ari umuririmbyi yaririmbye umunyenga n'izindi niwe yambwiye ati biragoye ko umuririmbyi mugenzi wacu ashobora kumva ko yoshimira abandi baririmbyi, kubera ukuntu tumenyereye yuko abaririmbyi tumvana tudashigikirana tutaprecia ibikorwa tuba twakoze. Atari n'abaririmbyi gusa, hari ama business menshi aguma yaduka ngaha mu Burundi, hari ibikorwa byinshi biguma byaduka mu Burundi. Ugerageza kurondera kanenge muri restaurant runaka yagize, muri ya restaurant amasahani bari kuzana amasahani ari carré. Donc oyo kubanza kwa precia ico gikorwa cyonyene cyo umuntu kumva ati nanse kusabiriza, nanse kwiba, nanse kuja mu ngeso atari nziza, reka nzane restaurant kugira ngo ifashe bage abantu baba bafise inzara bifuza kwikiza inzara, naje nafashe financièrement.
Yego. Kandi ikindi naco hariho abatazi Félicien Minani kari Femi de Jaba Burundi, Femi de Jaba Burundi. Genre Feminani Félicien, we Femi de Jaba. Yego ko hari nkuko bavuga Bface ari abatazi Bface ko yitwa Boniface. Yego Boniface. Yego hama Félicien Minani Femi de Jaba. En concluant kuri Fondation Femi de Jaba tubashimire bakiriho. Ntibashimira umuntu wese yakoze kajya kantu gatonya vanye ya bashimira umuntu yakoze ikintu kiboneka yagize icamari igihugu kiboneka bava biyumvira ngo kubaka etage y'amanivo 10 abana kubaka siyoni ico kintu cyose watanze camara igihugu Ego. akamaro canke camara abajene akamaro uko kumara igihugu si igihugu ibiti n'intuza nababa muri ico gihugu Ego. watanze umuziki wagize icumari abarundi n'abarundi kazi wakoze ico gikorwa abantu bose uwumva bavuga ngo le cabaret la bibliothèque des idées aho hantu baje guteramira ubona ko abarundi bakunda kagwa aho hantu baje guteramira bumva ati shanaka ko ari yabikoze neza yabikoze uwo muntu iramurondera akavuga ati reka tumushimire kandi n'ibintu biba rimwe mu mwaka yego biba rimwe mu mwaka nibaza yuko atari abo bose ngo bafise umuco abashimirwa kubera yuko abantu benshi barakoze ibintu byiza barahari mugabo simpaka ngo Fondation Femi de Jaba tubashimiye bakiri izo zibashimire naje ndashobora gushimira yego natwe turashobora gushimanira hagati yacu ni nkuko hari hayandi nk'amaradio abiki bashimira abaririmbyi bakoze neza nibara nka Isanganiro Awards barashimira umuririmbyi yakoze neza mu mwaka yego rero si kandi bose baba bakoze neza barondera uwakoze neza kuruta abandi kuko bavuga ngo zose ntizingana yego gacaye mukunzi wa FBTV en concluant ce kindi sujet ya encyclopédie de la musique burundaise mbani kazinduzi y'umuziki w'uburundi tumenyereye za kazinduzi ku mashuri twagiye turacako tumenyereye za kazinduzi hariho Google hariho zimwe ziziyandika uvuga uti ndagiye kurondera verbe donner ingene sigura ndagiye kurondera synonyme ushobora kazinduzi y'umuziki w'uburundi ico kintu cyo ni iki kazinduzi y'umuziki w'uburundi encyclopédie de la musique burundaise ni igitabo kizoza kirandikwamwo ibikorwa vy'abaririmbyi bose bagerageje kugira ico igikorwa batanze mu Burundi simpaka ngo nkuko twabivuze ku ceke tubashime bakiriho simpaka ngo abo bose hari ibintu bimwe nibaza yuko wayifunze answa tuzomurondera abwira ngo acishe ico kibazo bimwe bazorabira kugira ngo wandikwe muri iyo encyclopédie turafise abaririmbyi bagiye barakora ibikorwa bigiye bitandukanye kandi ndimbo zabo zikivuzwa n'abandi zayomanganye zagiriyeho zitakivuzwa kandi ugasanga yari ururimbo rwiza yari indirimbo ifasha bajya bose ba Chancho Amis bafise indirimbo bagira mugabo ubu ushobora kurondera iyo ndirimbo ukayibura ushobora kuvuga uti reka ndondere iyo ndirimbo ugasanga hariho zimwe ziri ku ma platform n'izindi zitari ku ma platform ku ma platforms rero iyo encyclopédie kugira ngo ibikorwa by'umuririmbyi bije muri yo kazinduzi kugira ngo nabuzukuruza ngo nico niki bose baze ikintu sikirenga bose baze babone ibikorwa bya kugira ngo umwana azavuga ati narumvise nk'akarorero Femi de Jaba avugwa reka ngende muri kazinduzi ndabe ibikorwa vyiwe ndabirabe mugasanga harimo ibikorwa vy'uwo muririmbyi vyiwe vyose mwishirahamwe kandi ifise aba partenariat yego harimo no musha bashikiranganje bajejwe imico n'akaranga yes novuga yuko ifise partenariat kuri ministère de culture yego harimo na Amicale des musiciens yego hakaba harimo na association de diaspora yego kandi irakorana n'ubushikiranganje bujejwe imico kama n'akaranga yego kandi irakorana cyane n'abajournaliste ba radio na televiziyo by'igihugu yego kugira bashobore kubishikana kure babisigure ko barabisigurira abaririmbyi benshi baramaze kubibasigurira
kandi barabitahura kandi bararyohererwa uwo mugambi. tugerageje kumva abafitaniye partenariat na encyclopédie de la musique burundaise n'abantu ni ku mapoint yose ashigikira umuziki utegeza gushigikirwa n'abarundi, utegeza gushigikirwa n'inzego, utegeza gushigikirwa n'inyene amicale des musiciens. Niyo mpamvu harimo niyo association y'aba diaspora. Aba diaspora twongeye tubabwire nimugerageze muze murazana ivyo bikorwa ngaha mu Burundi, kuko muzanye igikorwa mu Burundi muteje imbere igihugu cyanyu cabibarutse. Créa nkuko Femi ariko arabigira, bandanya mu créa ibikorwa ibi na biriya. Mwumviye kuri ayo mapoint yose mubona ari novuga atari kwashigikirwa. Umuziki w'u Burundi ni ikintu ubu dutanguye kucumva. Mu bwo bwa mbere twumva umengo umuziki w'u Burundi nakazi ko kwiyamiza, akazi ko kuba ico wakora. Mu bindi bihugu turabona yuko umuziki uteza imbere umwene gihugu, ukamuteza imbere ugasanga ni wa wundi ashobora gutanga nawe nyene ubuzi, kandi nico dushigikira, nico duharanira. Tera imbere utanga akazi nawe. kandi n'aba diaspora ubunye harimo abatanguye kuza barabitahura, bakabona yuko igihugu cabo kirakeneye gutera imbere, bakabona bakaza bagakora indirimbo zikaboneka zikabonwa mu makungu. Hariho no gusa n'abandi reka ndavyitwe gusinzira, n'abandi ngo barasinziriye umengo ni basinda bibazwa n'ukuri. Yes, ibi nibaza ko iyi ibahimiriza gukora ico gikorwa ciza kugira ngo baronke amahirwe yo kwandikwa muri yo kazindubuzi. Kuko biraryoshe cyane kumva waritavye Imana, waritahiye ugasanga ibikorwa byawe ntivyagiye, biracavuzwa nkuko tucumviriza z'abacancu amisi, kandi baramaze kwitaba haciye imyaka itari mikeya, baramaze kwitaba Imana. Mugabo ubunye n'umwana muto arashaka kurimba ya ndirimbo warampaye ukamayagiza, ugasanga arayizi. N'umuntu yamaze kwitaba Imana ugasanga umwana w'imyaka 5 iyo ndirimbo arayizi. Nico tugomba guharanira, kandi n'abarimvyi bagomba kugiharanira anso. Femi ntazoza kuba komporeza, ntazoza kubandikira, ntazogenda muri studio ngo atanga umuziki uryoshe, ahubwo ni mwe hanyu kugira ngo mutange uwo muziki uryoshe kugira ngo mugire amahirwe yuko wandikwa muri iyo kazinduzi. Nkuko twe basiguriye kuva mu ntango y'ikiganiro, twabasiguriye Miss Inakaranga yuko ari abakobwa baba mu bwoko bw'abatwa, akaba ari abakobwa batwakazi kugira ngo nabo nyene babone yuko bashoboye. Ego cyane kuja muri Miss ni ibintu bigoye cyane, kuko abantu barakwiyemera, bisaba kwiyemera, kumva ko bafite confidence, kumva yuko indoto mfise ndagomba kuzishikana ciye muri iyi platform ishira ku karubanda. Ama commentaire menshi, hariho amajambo menshi wumva, kandi dusanga tuzi ko ari platform iduza umwana w'umwigeme agatera imbere, twama tubona henshi hashoboka, twama tubona no mu batowe ngaha mu Burundi avase ko bari bameze ukuntu tubabona n'aba Miss ubona ko bateye imbere. Rero burya si kugira ngo biyerekane, si kugira ngo turate ubwo bwiza, kuko umuntu wese ni mwiza, kuko umuntu aba mu maso y'umuraba, ahubwo ni kugira ngo umwana w'umwigeme indoto bafise mu buto bwiwe azishire ku mugaragaro, azishike ko biciye muri iyi Miss, kuko tubamatiko turabona inyungu abana b'abigeme babikuramo. Rero izo nyungu ntizigomba kugira abandi bigeme nawe bigeme bava mu bwoko bw'abatwa barazikeneye. Tugiye twagenda kundi mugambi ariwo Fondation Femi de Jaba, twashimire bagihari, turabasigurira ko ari umugambi ujejwe gushimira abantu bagihari, kuri abantu bashimirwe bagihari. Ndushaka yuko abantu bazokora bashimirwa twashyize ku muhanda bakavuga ivyo yakoze, harimo n'ababesha. Rero tuba dushaka umuntu ashimirwa agihari, abone yuko ivyo yakoze vyakunzwe n'abantu kandi yagize icyo amariye igihugu. Nongera mpimiriza n'abariko barumva yuko hari ico bashaka gukora, bishiremo ingufu, bakorera igihugu cabibarutse, igihugu ciwabo, yaba uri hanze y'igihugu canke uri ngaha mu gihugu. Kora cyane unezereze igihugu cawe. Tukame turota uzabene Jean d'aujourd'hui, benshi barota umuntu agenda hanze. No, twese turota kuja hanze, twiyumvira none twagenda hanze twese, ninde dusigara yubaka Burundi? Ntitumenye yuko naho hanze tugenda bakubajije nationalité yawe ni yawe, ukavuga je suis burundaise, ugasanga bavuze ati Burundi munakenda kuja gucekinga Burundi, avuga ati ntabwo nzi. Hageze kuba competition muri Angola, hari madame Edith Stein baramubaza ati murabaririmbye mu gihugu cyane,
avuga ati turarenjera mu gihugu cy'Uburundi ukuri babwiye ati Burundi ntabwo tuzi ibaze kugira batangure Uburundi ubwo ari bwo babanje kugenda kuraba bavuga ati Burundi ni igihugu cegeranye n'igihugu kanaka kugira batore Uburundi dutegereza guharanira kuduza drapo ego kugira ngo nubwo tuzoja muri ayo mahanga Uburundi buzobe buzwi idarapo ry'iwacu rizobe rizwi kandi urumva kugira tuduze drapo so gufatana ndadugije ibendera ndagiye kuri Instagram ndapostinga ndugije ibendera ahubwo no kugerageza gufata ibikorwa bibera mu Burundi ndabiduze kugira ngo n'amafunga azovuga ati uyu muntu yakoze ikintu ninde ni Murundi cenge ndarondera Uburundi bwa nuko guteza imbere igihugu twamatsiko turabirondera ku bantu bamwe umengo ari abantu bamwe bagomba guzagenewe gukora natwe bwe turagomba guteza imbere igihugu muri ivyo bikorwa nyene gukora ubu ufise iyo restaurant gerageze uyikoreshe ko ngaha turaronka ingenzi nziza kugira ngo niyo ngenzi niyaza zovuga ati generally muri nafunga muri restaurant iyi kabisa abarundi baranyakire neza hari iyindi service itandukanye twavuze no kundi mugambi ariyo AMB Encyclopédie de la musique burundaise turababwira ibirimo bijeje kwandika igitabo kugira ngo ntibazo kwibagirana ukuri umuntu yarakoze n'ikizo kwazo kwibuka nkuko twibuka bagwa gasore tukibuka abandadaye tugerageze kuza turibuka dukore cyane mukore cyane unye lati hariho nk'abana nk'abajone bamwe bazi yuko abantu babaye desero ari wa gasore kandi koko ni yari intwari hariho abamwe bagiye barakora ibintu bazi tumuririmbyi wa kera ni amisi gusa hariho n'abandi batigeze bandikwa muri ibi bitabo batigeze bandikwa kuri aya ma réseaux sociaux kandi bakoze ibikorwa ugasanga izina ryabo riraheze burundu ugasanga d'ici de 10 ans uwo muntu kabisa nta nuko azobazwe na gatoya kandi ari ikintu runaka yakoze niyo mpamvu iyi encyclopédie yandikwemo uwo wese yamartse Uburundi kugira ngo nkuko nabivuze ni nabuzukuru n'abandi n'izindi generation 2000 generation 3000 generation zindi zizovuga ati harabayeho naka harabayeho Femi nkuko yazanye iyi encyclopédie harabayeho Vani harabayeho Latifa harabayeho Nanaka kugira ngo kandi urumva iyo dufise des histoires turabira ko nk'ubu hariho nk'umujona ashobora kuvuga ati Jenny pfuza kuri ntwari kwa ko yasomye ibintu Rwagasore yakoze ibintu ukuntu vyagenze uvuga ati nipfuza kuri ntwari nzoreka kuzana demokrasi kubera ko yaramaze kuhaba ahubwo nzozana ikindi gikorwa ugasanga créer ikindi kintu kandi abarundi dukeneye ugasanga zana ikindi kintu kwa ko afise uwamwinspire kwa yabonye role model wari Rwagasore sivyo nyene urumva si demokrasi deja twamaze kuronka demokrasi twamaze kwikukira hari n'ibindi bikorwa Uburundi bukeneye yego cyane rwose kandi tibutsa yuko ari abajone yiyumvira yuko abo onye babaye intwari ari abo nyene rizeho ari bage marahijije ntabindi ndabutse yuko nabo nyene barigeze kuba babayeho nkuko tuhari imbere yuko haba intwari nabo nyene bagiye kuba desero mu nyuma baje gukora ikintu nico gituma creativité irakenewe ku mujone kreatifu abajene ico kintu tucumve dutegeza kuzana gasha kadahari ako gasha nikazozana ba data bacu ngo abantu bamaze gushika ku myaka 40 nikazozana umukuru w'igihugu nawe nyene ariko ararongora igihugu kandi ariko agerageza kudushiramo imbuto kugira ngo natwe tugiye ikintu runaka dutanze kazozana jewe kazozana wewe kazozana uwo murundi wese twako yibatswe no Burundi yego cyane twaganiriye ku migambi itatu itandukanye ihurikiye muri FBMC ariyo Femi de Jaba Multi Service Company twaganiriye kuri Miss Inakaranga tuganira kuri Encyclopédie de la musique burundaise tuganira no kuri Fondation Femi de Jaba tubashimira bagihari ariko hariho iyindi migambi myinshi iri muri FBMC myinshi cyane iri muri FBMC tuzobandanya tuyiganira ko hariho RTBB Radio Television Burundi bwiza hariho CCFI Centre Culturel Femi de Jaba Indata Burundi nawe nyine basigurira mu kiganiro kurikira hariho n'indi migambi myinshi hariho forfait RGBB ariyo Jack and Best Business
hakaba hariho kandi na UNABUDI, Union des artistes du Burundi et de la diaspora. Hakaba kandi hariho na twayivuze Miss Nakaranga ME. Hakaba hariho na Venokovic. Venokovic ubugize mu kindi kirimi cyo ubecu bigira hariho na Venokovic. Hariho na Venokovic voit être contre la violence et l'injustice à travers les chansons. Donc murumva yuko figuma bigaruka muri chansons kugira ngo bakomeze batera imbere baguteze imbere arashaka kwimbana ne kumengo biri muri entertainment ibintu byose biri bihurikire abamisi abaririmbyi tushimira bakiriho tushimire abaririmbyi bien sûr umufondateur wavyo ni umuririmbyi rero nawe rero mu byo urimo créer ikindi kintu kizoza gishigikira nimba uri umudandaje ikintu kiza gushigikira umudandaje nimba uri umuntu azi kwandika des projets gerageza wisanzaze hose mu bandi ba jeune uturabona ba jeune benshi imigambi yabo isinzira kwa batazi kwandika imigambi tugerageze ico kintu tugitange ico kintu dufise tugitange ntuzo two turonga ku Burundi ntuzo two turakundana kuko abakera bakundana umurundi wa kera ntiyarara mwibarabara ahageze yaradodora akamugururira bakamuhindara kuki ubu twumva ko umuntu wese agomba kwirahubira kugira ku giti ciwe uko abakera bakundana ntitugerageze kwira mu wese ku giti cacu ngo reka ndabinda yanje iguse birahagije turamenya neza yuko uzo kwibaruka abo bibarutse bazokwibaruka abo bibarutse bazogira abagenzi abo bibarutse bazogira inshuti na cyane cyane yuko inshuti n'umuryango atarabutuvukana gusa ide niyo kumva ati duteze imbere uburundi bwacu ego cyane tugeze ku musozo w'ikiganiro cacu FBMC Niki cyane ikiganiro ca FBMC Niki Femido Jaba Multi Service Company dushimire cyane abadukurikiranye twongera twasaba kugira like share subscribe hashobora kuba hari abataramenya yuko hariho FBMC ushobora kuba nawe uyibonye igya mbere nyimba ibonye igya mbere turagusavye bikore kugira ngo abandi babikeneye kuko bikeneye abantu benshi bikeneye abajene bakeneye kubibona babikurikirane nabo nyene turagusavye rero udufashe ugire like ugire share una subscribing kugira ngo uzobone ibindi biganiro bikurikira aha mwari kumwe na Latifa Manirakiza na Vani Irakoze reka na Jenda bashimire nshimire abadukurikiranye kuva ku ntango y'ikiganiro kugeza ku musozo wacu mwumvise ide y'ikiganiro kugira ngo dutahure ibiri muri FBMC twabyumvise ko ari ishirahamwe rihukiye mu yandi mashirahamwe agiye atandukanye y'umugabo Felicien Minani Sengiyumva ariwe bazi Marshal Femido Jaba canke Femi ayo mashirahamwe yose agiye atandukanye guteza imbere umujene kuko twumva ko ari ibintu by'abajene guteza imbere umurundi wari we wese kuko nibo Burundi bwejo nibo Burundi buhanze amaso tubashimire cyane nkuko mugenzi wanje yababwiye Latifa ngira subscribe partager commentaire mu byo mwipfuza kugira ngo ikiganiro gikurikira tuzobaha ibyo mwipfuza ibibashimisha bien sûr ko duhari kugira ngo tubanezeze tubahe ibyo mushaka n'ibyo mutazi bien sûr kugira ngo kumbure duteze imbere uburundi kugira ngo mwumve ko ubwigi bugira babiri kandi umutumwe wigira inama gusara hari ibyo nzi utazi kuradukurikirana hari icuzi kugira ngo ukimpartage muri commentaire ndabashimiye cyane ndabashimiye cyane Latifa ndabashimiye cyane Vani murakoze